mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye kuri mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure Media cane cane mwebwe bakunzi b'ikiganiro Mvura Muganga. Ndabaramutse rero ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Muti none uno munsi mutuyagira kuki? Mu kiganiro Mvura Muganga c'uno munsi tuza kuyaga ku bijanye n'indwara zo mu mutwe. Abantu benshi turabona bagenda bamwe tukavuga ngo naka ngo n'umusazi naka ngo agwaye mu mutwe, ariko ntidutahure ryari bavuga ko umuntu agwaye mu mutwe, ni ibihe bituma umuntu afatwa n'indwara zo mu mutwe, mbega ni ryari yo kwitura umuganga, vyogenda gute? Kugira ngo turonke umuco kuri ivyo bibazo vyose twaciye twegera muganga Charles Niyomugisha akorera ku bitaro Kira Hospital kugira ngo aduhe umuco. Atangura atwidondora. Nitwa muganga Niyomugisha Charles, nkaba nanonosoye indwara zo mu mutwe bita mu gifaransa médecin psychiatre, nkaba nize kaminuza y'u Burundi Medicine Generale, ndakora imyaka 4. Inyuma yaho ncinja kwiga izo ndwara zo mu mutwe mu gihugu ca Senegal, nize imyaka 4 université bita Cheikh Anta Diop de Dakar, ariko hagati aho narakoze n'amastage mu gihugu c'Ubufaransa amezi 10. Ikibazo ca mbere twaramubajije tuti mbega ni ryari bavuga ko umuntu agwaye mu mutwe? Indwara zo mu mutwe ziri ubwoko bungahe? Nizahe zikunda gufata abantu? Umuntu bivugwa yuko agwaye mu mutwe mu gihe ugukora kw'ivyumviro kwiwe kuba kwahindutse, ugasanga ivyumviro asohora si ivyiyumviro, ni ivyumviro bitandukanye nuko muri societe asanzwe abamwo avyumva. Avuga ibidahuye, hama kandi mu ngiro usanga afise comportement bizarre nkuko ivyiyumviro vyiwe biba bidahuye, akora bitaroranye. Izo ndwara ziri ubwoko butari buke, hariho indwara novuga z'akabonge, ico nokwita mu rurimi rw'igifaransa depression, aho usanga umuntu agira ivyiyumviro novuga biri negative, usanga yumvira gupfa, yumvira yiyagiriza ibi na biriya mugabo kandi atari vyo, ugasanga afise ivyiyumviro vyo kwiyahura, ugasanga arafise umubabaro mu mutima, ugasanga arijiriwe. Aho ni kuri iyo ndwara y'akabonge. Hama hari indwara novuga ijanye n'ukungene umuntu yiyumva, guhindagurika bijanye n'ukungene umuntu yiyumva, ayo nokwita trouble bipolaire, aho usanga afite umunezero mwinshi, ugasanga arabura itiro, akashobora kumara ijoro ryose adasinziriye, hanyuma ku murango akaba ari umuntu umenga arafise intege binyuranye nuko ukuntu atasinziriye, akaba ari umuntu agomba gukora cane, ico nokwita hyperactivité, umuntu yishira hejuru. Ashobora kuvuga yuko nk'akarorero yize muri kaminuza yo muri Amerika mu gihe atana kaminuza aba yarize haba mu Burundi, akavuga ko ari umwana wa perezida alors que atari vyo. Hanyuma birashobora no guhindagurika mu buryo bwo gufungura, ugasanga afungura nkuko bitahora. Nk'akarorero ugasanga avuga ko nta mwanya afise wo gufungura kubera afise imigambi myinshi, kandi mu buryo bwo gusohora ivyiyumviro vyiwe usanga uri ku rugero runini, ico nokwita tachypsychie mu rurimi rw'igifaransa. Hama hari iyindi ndwara nokwita indwara de désorganisation canke schizophrenie. Ni indwara usanga ivyiyumviro vyarahindutse, ari ivyiyumviro bidatonze, canke naho ugasanga mu ngiro ugasanga ariko akora ibintu bitabereye, ico nokwita bizarrerie comportementale. Ashobora gusanga yegeranya nk'ibintu vy'ibicafu, avyegeraniriza mu kintu, canke akafata ibicafu akabirya, atora ibintu mw'iyarara akabirya, canke ugasanga n'umuntu agenda impuzu zaramutabukiye ko atiyoga, ico nokwita inkiri mu rurimi rw'igifaransa.
canke ugasanga mu buryo bw'ibigumbagumba si ibintu bitomoye tuba dusanzwe tubimenyereye. Ushobora kumva yumvise nk'inkuru nziza agaca twenga, yumvise inkuru nziza agaca arira, yumvise inkuru mbi agaca twenga. Akaro yumvise ko mama we yapfuye agaca twenga, ubona ko ari umuntu anezerewe. Ico no kwita discordance affective. Hanyuma hari yindi ngwara no kwita ingwara yihahamuka, syndrome post-traumatique ou stress post-traumatique, aho usanga umuntu aba yaragize ibikomere muri kahise, ibintambara, amavyore canke n'ibindi biba vyarababaje umutima wiwe, muga mu nyuma aca atangura kuzana ibimenyetso vyo kudasinzira, vyo kuguma yibuka vya bintu, vyo kugira ikintu no kwita kwirinda gushikirwa na ca kintu canke kwirinda ahantu hamuteye ubwoba, amukomerekeje. Voilà, hariho n'iyindi ngwara novuga, ingwara yo guhagarika umutima bijanye n'ubwo ico no kwita syndrome trouble anxieux, aho usanga ibitotinywa, ugasanga agendana ubwoba canke ugasanga arakora ibintu agagenda arasubiramwo ibintu kandi nawe abona ko yakoze. Mugo ivyo biri mu rwego rw'ingwara bita trouble neurotique. Ugasanga ariko arugaye umwango, agiye akaguma agaruka kuraba yuko kuverifya yuko yugaye, akazana nk'incuro 3 canke zirenga, canke ariko arakaraba akama yumvira ko ubucafu butamuvuye akaguma asubiramo. Ivyo biri mu ngwara, ubwoko bw'ingwara bita trouble neurotique. Ariko hagati aho mwari mwambajije ikibazo ati ubwoko bw'ingwara zo mu mutwe ni ubwoko bungahe? Ni ubwoko bunini bubiri. Ico no kwita trouble psychotique nico bita trouble neurotique, arico nayo mpije gusigura. Trouble neurotique ni za zindi ngwara nababwira za schizophrenie, usanga umuntu akora ibitaroranye, yabigwaye ntamenye yuko abigwaye, ni ngombwa aronka umuntu amuzana kwa muganga. Ariko trouble neurotique wenyene usanga yumva ko afise ico kibazo, ahubwo ingorane usanga atazi yuko kwa muganga bashobora kubivura. Usanga agendana ubwoba ko izo ngwara z'akabonge n'ibindi, ariko iyo yicaye kwa muganga baramutunganiza neza agakira. Ingwara zikunda kwibonekeza ni ingwara z'akabonge, kumbure kubera ivyo ducamwo mw'isi usanga bibabaje, ico no kwita les facteurs environnementaux, usanga yarababaje umuntu agaca tangura kugira ingwara ya kabonge. Ni ingwara zikunda kwibonekeza, ni ingwara zihahamuka. Ariko kandi hariho n'ingwara ijyana novuga ingwara schizophrenie. Ni ingwara abantu benshi bagenda babonana bari mu mabarabara, abantu benshi bagendera mu mabarabara, no mu gihugu c'u Burundi barahari, no mu bindi bihugu barahari, aho usanga bagenda begeranya imicafu, batoga, bambaye impuzu zitabuse, bagenda bakura impuzu. Izo ngwara nazo ziragwiriye, mugabo ikibabaje nuko benshi bavuga ko ari uburozi, ariko baje kwa muganga biragenda neza cane. Mbega izo ndwara zo mu mutwe ziterwa n'iki? Mu gihe umuntu yafashe n'izo ndwara zo mu mutwe, iyo yituye umuganga izo ndwara barazivura zigakira? Mbega hoho umuntu yoshobora kuzirinda gute? Izo ndwara zo mu mutwe hariho ico no kwita akaronda. Ingwara akaronda uvuga ko predisposition génétique, biva kwa vyo muri kahise mu muryango hariho abagwaye izo ngwara zo mu mutwe, hariho amahirwe menshi yuko muri generation future haba kwandura. Hariho kandi ico no kwita les facteurs biologiques, ni
nibihagaze ku nkabuzo ngene zikora mu bwonko iyo nk'inkabuzo bita dopamine canke serotonine ziriko zikora mu buryo burenze canke bugabanutse, umuntu arashobora kwandura gufatwa n'indwara yo mu mutwe. Hanyuma kandi hariho ico nokwita ibidukikije, les facteurs environnementaux, ngene umuntu abayeho, nk'akarero umwana yakuriye mu muryango w'abavyeyi baguma bashwana bakubitana, arashobora gufatwa n'indwara zo mu mutwe. N'ibindi bintu ico nokwita pression ku kazi canke n'ibindi vyose bikomeretsa birashobora gutuma umuntu yandura izo ndwara. Iyo umuntu yituye kwa muganga hakiri kare, ndavuga hakiri kare, izo ndwara zirakira. Ariko niyo hoba harengeranye, araza turagerageza kugira ico bita réinsertion socio-professionnelle, ni ukuvuga umuntu tugerageza kumuvura kugira ngo asubire gukora akazi neza kandi no mu kibano asubire kumera neza, nubwo umutaguma wubandanya, kuko awuhagaritse ashobora gusubira guca agwara bigasubira bikanga. Rero ku rugezo rwose umuntu yoba agezeko yokwitura kwa muganga, muganga araheza akamutunganiriza mu buryo bwiza cane, hanyuma umuntu agasubira mu buzima busanzwe. Mugabo turashimikira ku kintu co gutwara umuntu kwa muganga hakiri kare, biba bifise amahirwe menshi yo gukira, mbere n'umuntu akava ku miti. Kuvuga ngo umuntu n'umusazi ni imvugo itari nziza, usanga iriko irakumira, imvugo yo gukumira. Mu mvugo ibereye, umuntu afise indwara yo mu mutwe, kuko umuntu afise indwara yo mu mutwe ni nkuko uvuga umuntu agwaye malaria, agwaye ukuguru, agwaye ukuboko. Umutwe rero ni igihimba kimwe mu bigize umuntu. Ni vyiza rero yuko tugerageza kudakumira abasanzwe bagendana izo ndwara, kuko birafasha no mu gukira kwabo. Iyo abonye atariko arakumirwa, akabona abantu bamwitayeho, bamutwaye kwa muganga, ni ikintu kimufasha kugira ngo asubire mu buzima busanzwe. Rero muri sosiyete yacu usanga hari ico nokwita stigmatisation, aho mbere n'abagwayi, mbere n'abitwa ko boba barize, ushobora gusanga batinya kuja kwivuza ku muganga yanonose indwara zo mu mutwe, kubera yibaza ngo niyagenda kuzivuza abantu bakamubona aca bavuga ngo yasaze. Urumva yuko gifise ingaruka mbi cane kwita umuntu ngo n'umusazi, kuko gituma nabo kwituye umuganga yomufasha baca babireka. Muri sosiyete rero canke mu kibano, twirinde kwita abagwayi mu mutwe ngo n'abasazi, kuko ni ikintu kitameze neza cane. Ego vy'ukuri hariho indwara zimwe zimwe, nari nabivuze muri rusangi, hari izo usanga izo nokwita les psychoses chroniques, hashobora kubamwo utudahera, ariko kandi ubuzima akabukora, ubuzima busanzwe akabubamwo neza, agakora ibikorwa vya misi yose, akagira ico yimariye mu kibano. Nk'indwara bita nk'akarorero psychose hallucinatoire chronique, ni indwara umuntu ayigwaye aguma yumva amajwi. Zikunda mbere gushikira surtout abantu b'abadamu canke abantu b'abakenyezi, usanga yarabuze umupfakazi canke atashoboye kuronka amahirwe yo kuronka umugabo mu myaka yitereye. Hanini abo nyene bashikirwa n'izo ndwara. Rero ari iyo yivuje amajwi aragabanuka, umva amajwi atabaho canke kubona ibitabaho biragabanuka, muga haraho bidahera bikaguma birimwo, ico nokwita signe residuelle. Ugasanga bigumaho, mugabo kuja kwivuza kwa muganga
birasumba kuguma muhira. Hari abo bihera bigahera by'ukuri, ariko hari abo bigumako. N'abo bandi bafise ingwara ya schizophrenie haba usanga badakize burundu, ariko kuguma aja kwa muganga biratuma agira ubuzima bwiza. Novuga ko akwiye accompagnement, biratuma ubuzima bwiwe buba ameliore, bukaba bwiza gusumba uko yoguma muhira. Ariko hariho na za schizophrenie bagakira burundu, mugabo bakaguma ku miti. Hariho co nokwita les facteurs évitables na les facteurs inévitables. Nuvuga hariho ibi bitera umuntu ashobora kwirinda canke kurwanya, n'ibindi umuntu ashobora kurwanya, nk'akaronda umuntu ashobora kukagwanya. Voilà, nk'ivyo vy'inkabuzo biragoye kubirwanya, ariko nk'ibi novuga les facteurs environnementaux canke ibidukikije umuntu ashobora kubirwanya. Nimba ari ibintu vy'imishwano umuntu ashobora kuvyikingira, abantu bakareka gushwana. Nimba ari pression ku kazi, ibintu vy'amastress vyo guhangayika, ivyo umuntu arashobora kubirwanya. Rero n'ibindi vyinshi umuntu ashobora kurwanya. Rero umuntu ashobora kurwanya, kandi ikindi naco umuntu yituye kwa muganga hakiri kare agiye gusuzumisha, ni mu buryo bwo kurwanya kuzogwara za ngwara no kwita psychose, zimwe umuntu atamenya ko agwaye yagiye mu yindi realite canke mu kundi kuri. Ivyo arashobora kubirwanya mu gihe yicaye kwa muganga hakiri kare, akicumva ibimenyetso vyo kudasinzira, akumva arantameze neza mu mutwe, haraciye amezi 2 bambe indwi 2 afise umubabaro, adasinzira neza. Ni vyiza ko aca yihutira kuja kwa muganga. Canke afise ubwendano ubwoba, bimwe no kwita ama obsession compulsion, bijanye n'aya maravage repetitif, kuja kuverifia ibina canke biriya biringo vyinshi. Ni vyiza ko amaze kwibona ko ivyo bimenyetso wenyene abona ko ari ingorane, aja kwivuza hakiri kare, mu kwirinda ko vya bindi vy'amapsikose vyomushikira. Bwa mbere hoho jewe ntavyo nari navuze, nsanzwe ndi umwigisha muri kaminuza y'Uburundi muri gisata c'ubuvuzi faculté de médecine muri département ya santé mentale. Hariho d'abord mbere yuko novuga ibikwiye gukorwa, hariho ikintu novuga intambwe idasanzwe. Uno mwaka haratanguye igisata co kunonosora ingwara zo mu mutwe, co nokwita psychiatrie, DS en psychiatrie. Nuvuga hariho les médecins, abaganga bariko barabinonosora mu gihugu cacu c'Uburundi muri Centre Hospitalier Universitaire de Kamenge. Nuko hari igisata co kwiga ingwara z'abana, co kubaga, ico kirahari. Iyo ni intambwe idasanzwe ku gihugu cacu. Ikindi naco hariho n'amashure novuga yigisha bafasha abaganga, les infirmiers psychiatriques muri INSP. Iyo nayo ni intambwe idasanzwe, ariko kandi novuga nti leta yari ikwiye gushira uburyo cane muri izi ngwara zo mu mutwe, novuga maladie chronique. Hakubakwa ibigo vy'abarwayi mu mutwe, amacentre neuropsychiatrique, kuko novuga ko ayo macentre acari make. Mbere ikigo kizwi cane ni CNPK do Kamenge, Centre Neuropsychiatrique do Kamenge, bita kwa Rojanti. Ariko kandi hari n'ubwigoro buriko buraba mu Rumonge, Ngozi, Gitega, Muyinga, naho hataraboneka abaganga. Aho noca mvuga nti leta yo kwigisha abaganga benshi,
ibintu vy'ingwara zo mu mutwe kugira ngo nayo amasantre azaronka abaganga. Hanyuma kandi abaganga baba generaliste bakabaforome sur terrain, les infirmiers bakabaforome ibi bintu vyo mu mutwe abantu bakabimenyera. Hanyuma kandi hakaba amasensibilisation canke kumenyesha abantu ibijanye no mu mutwe, abantu bakabimenya mu ntara yo hagati mu bisagara by'ukuri bakumva yuko babigize ivyabo bino bintu vyo mu mutwe. Ndabashimire rero mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imboneshakure Look Media, cane cane abakurikirana ikiganiro Mvura Muganga. Ariko mu nkundire nshimire ku buryo bw'umwihariko Muganga Charles Niyomugisha we yemeye kuduha umwanya kugira ngo atuganirire ku bijanye n'indwara zo mu mutwe. Nizera yuko namwe mwahungukiye vyinshi, mugira aho muba mubahwe naho utaha.